Sawa kandi nshuti bagenzi mwese mudakurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance ndabaye ikaze muri aya makuru aza kubagizwe n'ingiyo nkuru zikurikira. Imisi 16 iraheze abamenyeshamakuru n'umudereva wabo b'ikinyamakuru Iwacu bafungiwe mu gasho k'Ibubanza, hakaba ari mu gihe bari bagiye ngaho Ibubanza kurondera amakuru ajanye n'umutekano muke waharangwa kubera abaroberi bari bateye muri ico gice c'Ibubanza. Kuri iryo fungwa nyene ry'abamenyesha makuru, Urwego CNC rero gucungera abimenyesha makuru ruvuga ko rutazi igipfunza abo bamenyesha makuru. Muri aya makuru mukaza gukurikira Nestor Bankumukunzi arongoye Urwego CNC. Igihugu c'Uburusiya kiremera ko gishigikiye leta y'u Burundi ko kitokwemera yuko hari ibindi bihugu vyivanga mu itunganywa ry'ico gihugu. Mu kanya ni Donido. Dasubiye kubaramutsa ku munsi ugira wa 16 abamenyesha makuru b'ikinyamakuru Iwacu n'umushoferi wabo bashizwe mu mvuto, ivyabo n'ubu ntibiraje habona, kaba kugeza ubu baracari mwibohero rikuru ry'Ibubanza. Uburongozi bw'ikinyamakuru Iwacu bwamenyesheje ko bwunguruje inyuma yaho icariho c'umushikiriza manza w'Ibubanza abashize ko icaha cyo kuhungabanya umutekano mu gihugu. Kamikazi Christine Agnes Ndirubusa Terence Mpozenzi Ejide Harerimana na Adolphe Masabarakiza bakaba bafashwe itariki 22 gitugutu bariko bagana muri komine ya Musigati gutohoza inkuru zijanye n'imishamirano hagati y'umugwi witwaje ibigwanisho n'abajejwe umutekano. Kuva ico gihe abatari bake baraneguye ifatwa ryabo. Amashira hamwe y'abamenyesha makuru abagwaharanira agateka kazina muntu eka n'abanyepolitike mu gihugu no mu makungu basavye ko bore kugwa ubu bwango atakirinze gusabwa. Muri abo babisaba hakaba harimwo ishira hamwe ry'abarundi ataco biyagiriza. Jacques Bigiricegera c'urongoye ugorunani ngo baratangajwe n'ingingo yo kugumiza abo bamenyesha makuru mu mvuto. Ubwa mbere ho twayumvise yuko bafashwe bagiye gukora umwuga wabo, bagiye kutohoza inkuru mu ntara y'Ububanza muri komine Musigati. Kandi ikindi famine yuko bagiye bamaze kubasaba uruhusha urongoye intara y'Ububanza. Bivuye yuko rero bamenyesha makuru uyu munsi bariko barenganywa, uravye n'ico babagirije avuga yuko bamwanje umutekano mu gihugu hagati kandi bagafashanya n'inkozi z'ikibi gutera igihugu. Rero byerekana yuko uyu munsi ari yangendo yo gutoteza umwuga nyinshi makuru mu gihugu c'u Burundi. Murazi yuko na CNC badumisi fatanga ingo zidasanzwe kuvyerekeye abamenyesha makuru. Rero inyifato twayinegaboye gose, uravye ingene bafashwe n'ingene bagiye babahindurira ubusho, uravye ingene babapfunga bakashira mu bwa mbere muri police hama bakashira mu gasho kandi babahindagura ubusho. Byekana yuko umunsi rero uravye ingene babuzeshwa bagize iminsi ya mbere ushika hazi iminsi 4 atakintu baronka bagiriza, bagaca babagiriza hazi iminsi 4 bavuga yuko babagiriza yuko bahungwanje umutekano bafatije n'imigwitera igihugu. Byekana yuko nico bashatse kugira ngo barondere cyakintu bamabagize iminsi yose muri wese bakeneye gufata bamagize ico caha. Rero twateye ivyatsi iyo nyifato cyane y'ubutegetsi hamwe cyane n'ubutungane munsi yerekane ko butigenga. Uravye n'ingene ujejwe parike ya Bubanza bifashemwo byekana yuko yaha amategeko kugira ngo abapfunge. Rero dusaba yuko abamenyesha makuru rero bovungurwa kugira ngo nejeje bundi umwuga ubahirizwe. Kandi byekana yuko umunsi bakovuga ko bategura amatora twenda neza kubera uravye nyine abamenyesha makuru barabafata nukwigana nuvuga ngo bahe akarero abandi bati ejo uzovuga ibyo dukeneye ko bivugwa nawe nazomerewa nkuko. Rero so yuko rero abamenyesha makuru rero biki nyamakuru Iwacu bore kugwa atakinze gusabwa kugira ngo nabo n'abacamanda nyene bihiteka bekana yuko umunsi bigenga, ariko twazi ko bigoye mugabo tumudusemera kugira ngo tweko bava mu mvuto bako barenganwa kubera nta nkwa bafatanye basanze bafise micro hamwe n'ibikoresho by'umwuga wabo. So yuko rero abamenyesha makuru bokwidegembya bakareka kugwa atacinze gusabwa. Kubijanye n'abamenyesha makuru nyene b'ikinyamakuru Iwacu bafunzwe ngo nta kintu cyo kubavuga ko kihari. Nestor Bankumukunzi arongoye Urwego CNC rujejwe gukurikirana ibimenyesha makuru amenyesha ko muri CNC bataramenyeshwa neza igituma bafunzwe, ngo muri ico gihe rero nta kintu kihari cyo kubavuga ko. Dukurikire Nestor Bankumukunzi. Bijanye n'ipfungwa
ry'abamenyeshamakuru kumbure nta byinshi mpava ndakivuga ko kubera sindamenya neza ikibapfunze bapfunzwe ku bijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru aho twosaba ko amategeko yosomwa agakurikizwa ariko bapfunzwe n'ibindi nkuko meje kubivuga mu mwanya waheze umumenyeshamakuru akoze ikosa ritajanye n'umwuga wiwe afatwa nk'umwene gihugu asanzwe rero nta byinshi no bivuga ko kuko gushika uno munsi abamenyeshamakuru muri CNC ntituramenya ngo tumenyeshwe neza ikibapfunze ariko novuga yuko mu gihe amategeko ategekanye kuko zikosa kanaka rihanirwa ikigo CNC rero nticovuga ngo itegeko kanaka ntirikurikizwe twoba tugiye guhonyanga uburenganzira bw'abajejwe ico gisata. Turacari mu makuru y'agateka kazi na muntu Gervais nibigire cegera curongoye urunani gw'amagwishira hamwe gw'abarundi atacu biyagiriza avuga ariyamiriza kandi ihonyangwa riraba impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania zimwe muri izo zavuba nukubabuza ivyo bakorewe vyavuba nukubabuza igikorwa c'urudandazwa vyahora bibafasha kwikenura ubwo runani RCP rugasaba ishyiraho mpuzamakungu HCR kuguma riharanira agateka k'izo mpunzi ataruko rikabaronderera ikindi gihugu gishobora kubakira. Gervais nibigira twavyumvise yuko haheze iminsi tari mikeyi mu gihugu ca Tanzania hari hahungiye abarundi yuko amakambe munsi ageramiwe cyane impunzi geramiwe kubera uyu munsi uravye nyine batanguye gupfunga amasoko ubona bagize babomora aho basanzwe bacuriza hamwe n'ubare baba bakoreramwo ibiko bitandukanye rero iyo nyifato y'igihugu ca Tanzania cyane igipolisi hamwe n'abajejwe iperereza mu gihugu ca Tanzania yerekana yuko umunsi bariko bakorana n'ubutetsi bw'u Burundi kugira ngo batahane ku nguvu impunzi ziri muri Tanzania uravye inguvu bakoresha n'ingene babatera ubwoba n'ingene kandi basambura mu ijoro byatangiye nyine nko mu kambi ya Nduta basambuye ubwo buzu mu ijoro hama kandi ibidandazo byari mu ntuze byari muri ayo mabutike baciye babitwara byerekana yuko umunsi rero ni ingendo kugira ngo babatoteze bagire bagira ubwoba kuburyo biyandikisha bwo bataye ku nguvu rero byerekana ko umunsi w'isha Tanzania kiko kirafasha leta y'u Burundi kugira ngo impunzi zitaye ku nguvu kandi turazi yuko Tanzania irazi biri mu Burundi kubera ni ico gihugu cyagifise umuhuzo bwa icegera c'umuhuza rero vuga yuko umunsi rero iyo nyifato niyo kugira ngo umunsi batere ubwoba bwa mbere izo mpunzi ziri mu makambi hamwe ndacu kugira ngo bashe bwoba batahe kandi bazi yuko umutekano munsi mu utaragaruka cyose yuko rero hari gutoteza izo mpunzi cyane cyane tugasaba ishamwe impunzi amakungu HCR jejwe impunzi ko badashoboye yuko bo bakingira barondera abasandi bashobora guhungira kugira ngo bashobore kuronka ingene bashobora kubaho nk'abandi banyagihugu nk'abandi kandi bakubahiriza amategeko kamisi yose so kandi ko leta ya Tanzania yo kubahiriza amategeko mpuzamakungu yasinye ko yashize ku igikumu imwaka 1951 asaba yuko amaleta yo kubahiriza impunzi zije zibahungirako kugira ngo baronke agateka kabo nk'impunzi kubera tubazi yuko Tanzania iri mu bihugu byashize ko igikumu kuri iyo tegeko mpuzamakungu. Mu makuru ajanye n'akazi ihuriro ry'amasendika y'abakozi COSYBU rirasaba ko politike ya leta yo kunganisha imishahara yoja mu ngiro guhera mu kwa mbere umwaka wa 2020 ariko iyo politike ikaraba abakozi ba leta bagengwa n'amategeko agenga abakozi ariko abakozi bo mu mashira hamwe leta ifisemwo imitahe bagasubira kuronka uturusho bahorana ivyo bikaba tubishikirizwa n'urongoye urunani COSYBU. Le gouvernement a dit qu'il a initié une politique nationale salariale équitable. C'est une bonne chose. Leta yavuze ko yatunganije politike yo kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara y'abakozi. Ni ikintu ciza na burya leta ivuga ko igomba kuraho ubwo busumbasumbane. Ariko twebwe tuvuga ko atakubanza kugabanya imishahara y'abakozi kugira uduzi y'abandi. Mu bisanzwe nivyo vyabaye. Umugumwe w'abakozi bo mashira hamwe ya leta afise ubwigenge mu vy'ubutunzi. Barahagarikiye uburusho n'ubushirukabute imyaka 4 yose. Twebwe twarimwe mu kwiga ivyo kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara ku bakozi ba leta. Ku bwa leta ivyo kunganisha imishahara vyerekeye abakozi ba leta bose. Urabagengwa n'amateko y'abakozi
n'abakozi bo mashirahamwe leta ifise imitahe nabo nyene barimo aho niho bigoreye twebwe tuvuga ko vyoba mu mici ibiri ubwa mbere ko vyoraba abakozi bagengwa n'amateka agenga abakozi ba leta ubwa kabiri habanje kuba ibiganiro bigatandukira bukebuke abakozi bo mashirahamwe leta ifise imitahe bamaze imyaka ine barahagarikiwe uburusho n'utundi dushiruka bute leta tuyisaba ko kuva mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2020 ku bakozi bagengwa n'amateka y'abakozi ba leta ibiri muri uwo mugambi wo kunganisha imishahara vyoja mu ngiro hazoba karusho kazosubirira amahera yo gushiruka bute ayinyongera zo ku mwaka bita anari eka n'utundi turusho ku bakozi bo mashirahamwe leta ifise imitahe ntibategerezwa kugengwa n'iryo tegeko dusaba leta ko ivyo bitoyaraba dusaba ko kuva mu kwezi kwa nzeri umwaka wa 2020 boronswa uburusho n'udushiruka bute turi mu mateka bagenga canke turi mu vyo bumvikanye n'abakoresha babo dans les contrats de travail ou qui sont dans des conventions qu'ils ont négociées avec l'employeur. Mu bijanye n'akazi nyene imiyabaga iri hagati y'imyaka 18 n'imyaka 35 irafise ibikogwa vy'ingirakamaro mu kibazo cabo wahoze ari umukuru w'igihugu Sylvestre Ntibantunganya arabatera intege muri iyo ntumbero yo kwiteza imbere hari mu kiganiro yagiranye n'ugwaruka bavuga n'ugwaruka ruri hagati y'iyo myaka Sylvestre Ntibantunganya. Et c'est parmi nous jusqu'aujourd'hui que se trouvent les décideurs. Ni hagati yacu gushika uyu munsi harimwo abafata ingingo ariko nimwibagire ko abana bafise umwitwarariko w'ibintu ari hagati y'abafise imyaka 18 n'imyaka 35 nko mu myaka yanyu ntaco mwo kuyagiriza ku ngorane dufise ubu nakunze cyane uguhanahana ivyumviro vyanyu ngaha aho nabonye kuko mwitayeho ibibazo bishobora kuba inyishu ku ngorane twahuye muri izo nyishu hari ukumenyera gukora imigambi yo guteza imbere mu gushiraho ubuzi bwo gukora ku bwanje ndabashigikiye kubandanyiriza muri iyo ntumbero kandi nkabahimiriza mu kudufata mu mugongo mu bikorwa dutegerezwa kurangura by'ingirakamaro muri kazoza kanyu murakeneye kubona kure mu gushinga ibikorwa bizobafasha muri kazoza kanyu ni naco gituma akajyo kadukoranije ngaho uyu munsi ari ingirakamaro turi mu gihe cy'ibisikanya cy'urunganwe hari n'ibikorwa dutegerezwa gukora. Il y a également des responsabilités qui reviennent à nous. Umutekano w'abiyunguruza ugiye kongerekana ivyo ngo bikazoshoboka kubera ubuhinga bushasha bw'iterambere bwitwa taxinav bugiye gushigwa mu modoka zunguruza abantu n'ibintu ivyo vyemezwa na Ndereyimana Adelar umukuru wishira hamwe Voxnav ari ryo rizotunganya ico gikogwa kurikira. Byaje guteza imbere ubuhinga mu gisata cya transport COSYBU hari ubuhinga bazaniye cyane mu ntumbero kugira ngo habe iterambere mu gisata cyacu cyo kwiyunguruza ubwo buhinga rero ishyirahamwe COSYBU yabazaniye kuba munsi uri hejuru tugerageje kubisigura ni ubuhinga buzofasha cyane rwose haba ku basanzwe biyunguruza bakoresheje amatasi haba no ku basanzwe bunguruza abantu n'ibintu bikazofasha mu bice byinshi cyane rwose cyane cyane tuvuze ku bijyanye na sekirite bizofasha yuko abandi basanzwe bakoresha amatasi mu kunguruza abantu koko babunguruza bari na sekirite kandi bazi neza ko yuko abuguruje by'ukuri abakiriya atari inkozi z'ikibi nk'uko twama twabibonye mu buryo bwinshi cyane. Imbere yuko turangiza aya makuru igihugu c'u Burusiya bwaracarasubiye kwemeza ko buzofata mu mugongo abategetsi b'u Burundi ku bwa Sergei Lavrov umushikiranganje w'imigenderanire n'ibindi bihugu w'u Burusiya ngo Burusiya ntibuzokwihanganira uwo wese yoza yisuka mu biraba u Burundi yabivuze kuri uyu wa kabiri aho yakira mugenzi we w'u Burundi Ezekiel Nibigira yari mu rugendo rw'akazi mu Burusiya aho yakaba yarashimiye umushikiranganje w'u Burusiya kuri iryo jambo Ezekiel Nibigira yarahamagariye abikorera utwabo bo mu Burusiya ngo ntibaze bahengeshanye gutemberera u Burundi maze babone yuko ari igihugu kirimo amahoro bashobore no kuzana imitahe yabo. Ninga duce dusozera amakuru twateye kubashikiriza amakoze mese mafasha umwanya wo kudukurikira naho kwisango rikurikira mugira amahoro.